Ndabaye ikaze mu gihano cy'amasengesho mushikiza hamwe neso Habimana Jibril. Uno musi manase mutima jambo rivuga ngo ibitsitaza ntibizobura kuza. Namwambwira umuntu akarankira no munsi yuko ibintu bigutsitaza, ibibazo canke ukugeragezwa n'icyaha, ingwara, ubukene, bijya bibazo vyose uzi bimeze nk'ibitsitaza ntibizobura kuza. Umwami Yesu yari yarabivuze yuko bitashobora kubura kuza. Ino nzira y'ubukristo tuzohura na byinshi, ariko icyo Imana iduhamagarira kubirengera, iduhamagarira kuvyihanganira, iduhamagarira kuguma twizeye n'igihe ibintu bimeze nabi. Usobe muri Zaburi 23 Dawidi aravuga ngo naho noca mu mwonga w'igiti c'urupfu sinzogira ikibi ntinya. Nivyo yari yiteguye ko n'igihe yoca mu mwonga w'igiti c'urupfu, yari yiteguye ko naho yoca mu bibazo bimeze gute azokuma yizeye umwami wiwe, azoguma yizeye Imana yawe. Nawe uri kurangura no munsi ibitsitaza ntibizobura kuza, mugabo ukwiye kwizera Imana. Turatebeka tugasoma muri Matayo 18 ku murongo w'indwi havuga ngo isi izobona ibara kubw'ibitsitaza, kuko ivyo bitsitaza bitazobura kuza, ariko uyo muntu azana igitsitaza azobona ibara. Bibiliya ivuga yuko ngo ivyo bitsitaza ntibizobura kuza. Nawe mwambwira umuntu akarankura no munsi ntaco bitwaye ibikoresha no munsi, ukiye gutahura yuko ukwiye kubikomereramo ivyo bintu. Peu importe umuriro uriko uracamo, peu importe ububabare uriko uracamo, umwami Imana aguhamagarira kwizera, kuguma wizera umere nka Dawidi. Dawidi aravuga ngo naho noca mu mwonga w'igiti c'urupfu sinzogira ikibi ntinya. Katuhafata umwana dusome Izaburi 23 utahure neza ico Dawidi yashyize kuvuga. Aravuga ngo Zaburi 23 umurongo dore ku murongo wa mbere havuga ngo uraho niwe mwungere wanjye sinzokena, amvyagiza mu buragiro bw'ubwatsi butotahaye, andongororera iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igiti c'urupfu sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje, inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Dawidi aravuga yuko ngo naho yoca mu giti c'urupfu arabizi neza ko Imana yiwe ntazotinya, kuko azi neza ko Imana yiwe bari kumwe nayo. Ushobora kurangura no munsi mugabo kuriraca mu bigeragezo, ukabikuraca mu ngwara, ukabikuraca mu bintu vyose umva bikubira kunyoha. Ndakubwire no munsi yuko ukwiye kwizera Imana. Yaravuze ngo sinzobata, yaravuze ngo naho muzoca mu mwonga w'igiti c'urupfu nzokoma ndi kumwe nawe, naho muzoca mu umuriro ntaco uzobagira, naho uzoca mu mazi ntazobarengera. Uno munsi nagomba utahure yuko ibibazo ntibizoreka kuza, ariko ukwiye kwizera iyo Mana ko muri kumwe. Dawidi aravuga ngo naho noca mu mwonga w'igiti c'urupfu ngo singira ikibi ntinya, kuko nzi kuri kumwe nanje. Umwami Yesu ari kumwe nawe. Ntaco bitwaye umubabaro ufise no munsi, ushobora kuba ugwaye, ntaco bitwaye umubabaro ufise. Ivyo bibazo bitaje kuri wowe bishobora kuza kuyundi, ngo wowe ukwiye kwizera, ukwiye kuvuga ngo ndabizi neza kuri kumwe nanje, ndabizi neza kutashobora kundeka, ndabizi neza kushobora komera komfa. Ntaco bitwaye ivyo ukora no munsi, ukwiye kwizera umwami wawe, ukwiye kwamushiza umutima wawe kuri Kristo. Ugiye gusoma muri Matayo gice ca 4 ngura ku murongo gushika ku murongo w'9, umutwe w'ijambo, umutwe w'igisomero avuga ngo Yesu ageragezwa mu bugaragwa. Naye Yesu nawe nyine yashyize yahigeze ahantu ageragezwa kubw'icaha. Ushobora kuba uno munsi kurangurikirana akaba ari umuntu aguma kugerageza, umukobwa aguma kugerageza umusamano, umuhungu aguma kugerageza umusambane. Ivyo bigerageza ntibizobura, kuko umugwanizi nta kindi akora atari ukwica, arondera ukuntu kose akugwisha hasi. Ibigeragezo vy'ivyaha ntibizobura, mugabo wewe ukwiye kubirengera, wewe ukwiye kugira inkomezi ukavuga ivyo bintu ntavyo nkora, ntavyanse. Yesu kuko yari umuntu w'amasengesho, kuko yari umuntu yari mura kwijambo. Uye gusoma mu ijambo ry'Imana ahanyene usanga Yesu amwishurishije ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo umugeragezi aza aho ari ati ni waba uri umwana w'Imana bwira ayo mabuye acike imitsima.
aramwishura ati vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Yesu nubwo yageragezwa, nubwo Satani ageza kumuzanira ibitsitaza, Yesu ntiyigera akubitwa hasi kuko yarazi ingene amwishura, kuko yarazi ijambo ry'Imana. Nubwo yarazi ijambo ry'Imana. Uriko urankunda no munsi kwiye kurimbura ku ijambo ry'Imana, kugira igihe ibibazo bije, igihe ibitsitaza bije, umenye ingene uvyikuramo, umenye ingene ubivamwo. Ugiye gusoma ijambo ry'Imana, uratubwira inkuru umuntu yitwa Yosefu ageragezwa n'umukoresha wiwe muka Potifari. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko yaramenye ingene abivamo, kuko mu mutima wiwe yarazi, Imana yarashize mu mutima wiwe igitinyiro c'Imana, kubera ko yari umuntu arondera Imana. Imana yashyize muri we igitinyiro. Igituma uno munsi abantu benshi bariko baragendera mu vyaha, igituma uno munsi abantu bariko baratsitwazwa n'ibi na biriya, ni kubera ko batize kubana n'Imana, ni kubera ko batize kwegera Imana, kubera ko batize kurimbura kw'ijambo. Dawidi aravuga ngo nashize ijambo ryawe ku mutima wanje kugira ngo noye kugucumura, kugira ngo noye gukora ivyaha. Uno munsi igituma abantu bariko barakora ivyaha ni kubera ko batigeze bashira ijambo ry'Imana mu mitima yabo, batigeze barimbura ijambo ry'Imana, kugira umwansi abateye baronke ingene bamwishura. Igituma uno munsi ibitsitaza biriko biratsitaza abantu benshi, nk'ivyaha biriko biragwisha abantu benshi, ni kubera ko batarimbura kw'ijambo, hamwe iryo jambo barigira ubuzima bwabo. So muri Tanguriro igice ca 4 umurongo w'indwi avuga ngo wokora neza ntiwokwemerwa, ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi kandi ni wewe cifuza, ariko birivuga ngo ariko ukwiye kukinesha. Uno muntu yari Kahini. Imana iramubwira ngo yuko Imana ikirabona ko mu mutima we karaduga ikintu c'inzigo, ico c'inzigo gishobora gutuma yica Abeli mwene wabo. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana iramubwira ngo ico hari icaha kibunze ku rugi. Mu yandi majambo hari igitsitaza kibunze ku rugi, ni wewe ushobora kukinesha. Urafite ubushobozi bwo kukinesha, urafite ubushobozi bwo kucanga. Urukora ngo no munsi ukwiye kwemera kumera nka Kayini, ariko ukwiye kunesha ico gitsitaza, kuko ibitsitaza ntibizobura kuza ivyaha, ntibizobura kuza ivyago, ntibizobura kuza. Ukwiye kwama ushikamye, ukwiye kwama wizeye, ukwiye kwama uhagaze magabo, ukavuga ngo ubu buzima sinkeneye kubugenderamo, ubu buzima si ubuzima bw'iwanje. So muri Yohana 17:15 avuga ngo sindagusaba ngo ubakure mu isi, ariko ngo wabarinde wa mubi. Na Yesu agira ave no ku isi muri Yohana 17:15 ariko arasengera abigishwa biwe, abwira Imana ngo nasavye ko Imana ibakura mu isi, kuko mw'ino si hari amarushwa menshi, hari amagorwa menshi. Imana Yesu arabasengera avuga ngo Mana sishaka kubakura muri ino si, ariko ndagusavye ubarinde muri ino si, mugabo ubarinde wa mubi. Rero ibitsitaza ntibizobura kuza, ibibazo ntibizobura kuza, ubukene ntibuzobura kuza, inzara ntizobura kuza, ubushomeri ntibuzobura kuza, mugabo wewe uvifatamo gute? Ukwiye kurimbura kw'ijambo, ukwiye gufata umwanya wo gusenga. Muri ivyo bintu iyo ufashe umwanya wo gusenga ukarimbura kw'ijambo, Imana iraheza ikaguha inkomezi zo kurengera ivyo bintu. Ko Bibiliya ivuga ngo ntitubeshaho n'ivyo tubonesha amaso, ariko tubeshaho n'ukwizera. Ukwizera nako kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana, kuzanwa no kurimbura kw'ijambo ry'Imana. Ndizeye ko no majambo akwirana gushanya yandi hantu, ndizeye ko watahuye yuko ibitsitaza bitazobura kuza, ariko wewe uzoba ushibamye, uzoba uhagaze. Rero kuranko ukwiye kwiga ingene uhagarara. Ivyo navyo nahandi babikura atari kwiga kubana n'Imana. Ushobora kurankurira mu no mwanya rero ukaba umaze igihe kininiya uri kuragwa mu vyaha ibi na biriya, ngo ndaguma dufashe gusenga, wihane uvuge Mwami n'ivyo ivyaha biriko biraza, mugabo ndashaka umwinkomezi yo kudazosubira ndi kugwa hasi. Ukaba waraguye, haguruka wihanagure, usaba Imana imbabazi, wihane, hamubandanye urugendo kugendana n'Imana, urugendo kuba mu buzima bwejejwe, ubuzima buzira icaha. Kandi gufashe gusenga, hama nawe wihane ubwira Imana, wemerere ufate ingingo yo kwemerera Imana kugiye kugendana nayo ubishobojwe na mpwemu wayo.
data ndasengeye no muntu ariko arankurikirana mwami mu izina rya Yesu Kristo papa mwami yatahuye yuko ibitsitaza bitazobura kuza ariko we akwiye kuguma ahagaze akwiye kuguma mwami akwiza akwiye kuguma mwami amaso yiwe arangamije kuri wewe ndamusengeye mwami mu izina rya Yesu Kristo papa umushoboze mwami ijambo ryawe ravuga ngo dushobozwa nawe duha inkomezi ndaseze mwami mu inkomezi zo gushobora mwami guhagarara muri ibi bihe bigoye mwami muri ibi bihe mwami ibitsitaza ari byinshi muri ibi bihe mwami ibyaha byuzuye isi mwami ndasenze mu izina rya Yesu Kristo uno muntu ariko arangukirana mwami mu inkomezi mwami uno muntu mwami yahora atsitazwa n'imwe mu busambanyi mwami yama yumva envie yo gusamba ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ko kwifuza guhagarara ibyo vyiyumviro bimuvemo mu izina rya Yesu Kristo ndatuye mwami kwidegembya ko uno muntu ariko arangurikira mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo urakoze atameze ko mugiriye neza urakoze atameze ko mubohoye ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze ndavyizera amen 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 ushobora kurangukira uno munsi ukaba ata munsi n'umwe aho ubuzima bwawe ko turavuga ibitsitaza wewe ibyaha umenga ibintu bisanzwe umenga ibintu ukora umenga nta cyaha kiriho mubona ngo ndakubwire yuko Bibiliya ivuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira Bibiliya ikavuga ngo ufise umwana afise ubuzima udafise umwana ngo nta buzima afise ubwo buzima ntandi buboneka muri Kristo Yesu Kristo yarapfuye azira ibyaha byawe yazuze kugira nawe uzuke uve mu byaha ukaba rero atamusi n'umwe mu buzima bwawe unu umwanya wo mu buzima bwawe unu umwanya wo kumwiyegurira unu umwanya wo kuvuga ngo Kristo ndakwihaye Kristo ndakwiyeguriye Kristo ngwino ufate ubugingo bwanjye Kristo ngwino ubu wa mbere ngwino ufate kontrole y'ubuzima bwanjye ukaba atamusi n'ufate ubugingo ndufashe gusenga ni isengesho ritoya mwe ni isengesho rifise ubushobozi ko biri bivuga ngo wizeze umutima wawe kwatuza kwanga mukaronga gakiza wizera iki wizera ko Kristo yapfuye mu kibanza cyawe wowe wari umunyavyaha ariko Kristo araza kuri notsi gwirapfe agupfire wewe biravuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana ariko ingabire y'Imana ubugingo budashira buri muri Kristo Yesu ukaba rero no mushaka gufata iyo ngingo namo ndufashe gusenga usura no majambo si formule ariko ni isengesho ubwira Imana hama ube sincere ubwira Imana uvuge Mana ndemeye guha ubuzima bwanjye Kristo kugira ngo ndakwakire nk'umwami n'umukiza ko ndagufashe gusenga uvuge ati data ndatahuye ko ndi umunyabyaha ndatahuye ko ntashobora kwikiza uno munsi ndafashe ingingo yo kuvavanura na Satani ndafashe ingingo yo kuvavanura n'ubu buzima bw'ivyaha ndihanye ndasezeye ibyaha byose narangenderamo uno munsi ndemeye kuba ubuzima bwanjye Kristo ndemeye ko Yesu ambera umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye ivya kera byose birashize uno munsi kisa umwana w'Imana ndemeye kugukurikira Kristo nimizeye sinabise ndavyizera amen amen kaze mu bwami bw'Imana rero uno munsi nimba wasenze sengesho wacisa umwana w'Imana urondera rero ishengero aho hantu wegereye hama wegera abakozi b'Imana bagufashe gusenga bagufashe kuyobora uzobatizwe hama uzure mu nawe uje kugira gutuma abandi bantu benshi bashoboka ndizere ko n'amajambo yawe kuyana ndabishika yandi hantu ndize ko no mwanya w'amasengesho wabaye umwanya ukimazi ushobora kurukurankira no mwanya ufise ibibazo binibi mbonje ndababwire yuko Imana yacu ari ibohora Imana yacu ari ikiza Imana ari icinzira kandi gusenge umuntu wese afise ibibazo umuntu wese agwaye ni isengesho ritonza kugira kandi wizere ko Imana ibikora data bizasenge umuntu akarankurikirana mwami mu izina Yesu Kristo mwami umuntu mwana afise ibibazo mwami mu baravuze ko ibyago bitazobura mwami ibitsitaza bitazobura mwami uno munsi mwami ari mu bitsitaza by'ubukene ari mu kudatahurwa mwami ari mu kubonerwa mwami ndasenze mwami muri ico kibazo arimo cyose mwami ukimukuremwo mu izina ya Yesu Kristo ndasenga n'umuntu mwami agwaye mwami abona ko ingwara yiwe ari nk'igitsitaza kiko gishaka kumukura kuri wewe mwami ndasenze mu izina ya Yesu Kristo mwami uno mubabaro mwami ari murekure mu izina ya Yesu Kristo ndasenga no muntu mwami afise ibivyimba mu nda mwami ndasenze ibyo bivyimba bimurekure dementena yakiri kwidegemvya mu izina ya Yesu ndasenga umuntu mwami aguma shuha amene ku mutwe ndasenze mu izina ya Yesu ubwo bushuhe mwami ubwo kubene ku mutwe mwami mubuvemwo mu izina ya Yesu Kristo atuze mwami amere neza dementena ndasenga umuntu wese akoza hagwaye hose mwami ndasenze mwami yakiri gukira
urakoze atamiza ko bagendereye mwami, koza ko bakijije, koza mugiye kumva intaye kuri Imana mwami kiza, kuri Imana ibohora, kuri Imana icinzira mu bugaragwa. Nimize ndabisenda vyizera. Amen, amen, amen. Ndizere ko uno mwanya wabaye umwanya w'agaciro, umwanya mwiza wo masengesho no kumva ijambo ry'Imana. Ndibize ko mwafashijwe. Ko ufise ico ubaza, twandikira aho munsi, twandikire message cyangwa telefone, cyangwa twandikire kuri WhatsApp, tubwire ivy'Imana ikiratubwira. Tumaze kumva intaye nyinshi, kabari ico Imana ikoze mu mwanya cyangwa imaze kugukorera, utwandikire dushingire intaye ivy'Imana ikirakora bije kuri no televiziyo Heritage TV. Imana ibanye nawe.